Hari inyungu nyinshi mu kubaha Imana, kwicisha bugufi, kumenya ko inzira zose z'Uhoraho ari imbabazi n'ukuri, kubitondera isezerano ryiwe n'ibishingantahe vyiwe. Liste ni ndende, ariko muri no minota 5 gusa ndababwira inyungu 4 zikomeye muri nyinshi ku muntu yubaha Uhoraho. Mubane natwe, ukaba utarakora subscribe, yikore, hama tubandanye. Inyungu ya mbere, umuntu yubaha Uhoraho amurangira inzira akwiye guhitamwo. Urongorwa n'Imana ntagenda uko yishakiye, ntakora ivyo ashaka bimuhimbaye, ntaja mu vyo agomba vyose, kuko mpwemu yera ari wamurongorera mu bihimbara Imana. Zaburi 32:8 haravuga ngo, nzokwigisha nkwereka inzira ucamwo, nzokugira inama, ijisho ryanje rizokugumako. Inyungu ya kabiri, umuntu yubaha Uhoraho umutima wiwe ugira amahoro, agira umutuzo mu mutima, ntahangayikishwa n'ibiteye ubwoba. Mu bihe womenga biragoye, aho umuntu yorira, Uhoraho abimuhinduriramwo amariba y'amashimwe n'intahe. Imigani 1:33 haravuga ngo, ariko untega ugutwi wese azoba amahoro, azokwama atekereje atakibatinya. Inyungu ya gatatu, umuntu yubaha Uhoraho amubwira amabanga yiwe. Umuntu acuditse n'Uhoraho kandi akamwubaha, amuhindura umwizigirwa wiwe, nta na kimwe kimushikako atamwibiye akabanga. Kumva amabanga y'umwami twese turabikeneye, haba mu buzima bw'imiryango yacu, mu kazi ka misi yose, mu mahitamwo atandukanye tugira n'ibindi. Mu gitabo ca Amosi 3:7 haravuga ngo, erega umwami Uhoraho ntazogira ico akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Inyungu ya kane, umuntu yubaha Uhoraho akaganira nawe afise amasezerano uko bigenda kose yahawe n'Imana, kandi uko ijambo ry'Imana ribitubwira bazoyabona shika. N'irihe banga ufitanye n'Imana? Sinshaka kubarambira, fata Bibiliya yawe dusome. Muri Zaburi 25 kuva ku 8 gushika 14 haravuga ngo, Uhoraho ni mwiza, aragororotse, nico gituma azorangira abanyavyaha inzira. Abicisha bugufi azobarongora mu byo kugororoka, abicisha bugufi azobarangira inzira yiwe. Amen. Inzira zose z'Uhoraho ni imbabazi n'ukuri, kubitondera isezerano ryiwe n'ibishingantahe vyiwe. Uhoraho we, kubw'izina ryawe umparire ukugabitanya kwanje, kuko gukomeye. Umuntu yubaha Uhoraho ninde? Azomurangira inzira akwiye guhitamo. Umutima wiwe uzoba amahoro, uruvyaro rwiwe ruzoragwa isi. Ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha, azobereka insezerano ryiwe. Muvuge muti amen. Iyi ni inkuru yawe n'ubutumwa bwiza nkuzaniye. Believe me, ibi bintu si vy'abantu bamwe, ni ivy'umuntu wese avyakiriye akabigira ivyiwe, kandi akamenya ko kwizera Imana, kuyubaha no kuyumvira ari inyungu kuri we, apana ku Mana. Tuve mu nzira mbi zose zitubuza kuba abana b'Imana bashitse, zidashingira intahe nziza Kristo n'igikorwa ciwe ku musaraba. Men, imisi yacu we arayizi, ariko twe ntayo tumenya. Hari uwo bayizi ayimbwira muri commentaire. Twe tumenye iyo tumaze, ntitumenye iyo dusigaje. Dufise igihe gito cyo kuyirondera no kuyikorera. Tuyubahe, tuyubahishe, dutumbere Yesu gusa, ibindi vyose birashira. Reka ibindi bitubera inyongera, ariko ubwa mbere twitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka, kugikunda no kuyubaha, tukayubahisha n'ivyacu. Matayo 6:33 haravuga ngo, ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Irazi ivyo ukeneye, kandi izoguha ibibereye, ariko first uhimbagwe n'Uhoraho, nawe azoguha ivyo umutima wawe ugomba. Ni Zaburi 37:4. Ndabashimiye kubana natwe, ntimwibagire gusangiza abandi iyi podcast. Namba igufashije, like na comment zanyu ni support ikomeye kuri channel yacu n'ubutumwa tubashikiriza. Duhure mu yindi video ikurikira vuba. Imana ibazigame kandi bahezagire.